bakozi b'Imana mwese, shengero ry'Imana buco bwa Mesiya, Imana nibahezagire. Imana nibahezagire. Jewe mubona ngaha nitwa Jerome Niyonzima, hanyuma nkaba n'umuvugizi umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi, nkongera nkaba n'umuvugizi wayo, ariko kandi nagiriwe ubuntu kuvugira leta zibiri kuko ndi n'umuvugabutumwa. Ubwo n'ubuntu nagiriwe batukana. Umugabo umwe ngo yatutu uwundi ngo uragakubitwa n'inkuba, hakaba ni muci. Hanyuma aritegereza ati wipfuye ko kuko ko ari muci, iyo nkuba ntayizonkubita inkuye. Nawe acamubwira ati mbaye ndagakikayo kugira ngo imvura niyatasura izosange wewe namaze kugutanga ikikwasa. Ati inkuba ntizobanze guta umwanya irondera yo. Ndafite intasho z'abakozi b'Imana bamwe dukorana ingero y'intasho zo mu rugo, abana bantumanye nazo nyene nk'ishengero rimuzakira. Ivyo rero bitiwe ubu umunwa ni jewe, ariko ijambo ni nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba kandi ari nawe arongoye leta mvugira. Yantumanye amajambo ane. Ijambo rya mbere ati mwarakoze cyane shengero rya Pentecote ry'Ikiremba kumutumira muri bino birori. Ubutumire bwaramushikiriye kandi yarabwakiriye aranabunezererwa. Ico kintu yavuze ko no kibashimira, kuko hajya mu rubanza umuntu atumira uwo ashatse, kandi mu rubanza umuntu atumira uwo yiyumvamwo, kandi mu rubanza umuntu batewe iteka na nyir'umuntu bahawe inkoni yo guca inyuma y'umukuku wiwe. Abo rero umukuru w'igihugu anarongoye leta arabakeje cyane. Iryo ni ijambo rya kabiri.
duhejeje kubonana dusubire mu bikorwa byanyu uyu mubona no wacu mwiza sanu w'ikimazi pe arabazinuka muri iyi minsi nyene baca bafata ingendo bazoja muri Amerika bazoja muri Canada turabatumanye intasho namwe bazoja muri Australia turabatumanye intasho ama rero turi kumwe nkuko umwungere no kukanyuma yatubwira ati hariho henshi mukwiye kuzoja kuvuga ubutumwa nkuko yamye akivuga naco nyene twogisengera hari ibitari bikeya nawe twomwibukira ko nibuka atanguye kubona ko twagiwe harya niwe yazanye kino ciyumviro kandi ari mu bakoze cyane kugira ngo inongoro yubakwe hari umuzungu bakoranye imyaka 12 atigeze amuhemba ataramubwira ati jewe twarakoranye neza waransaba nkabona ko les projets zanje zagenze neza umushahara ndaguhaye nyuma y'imyaka 12 ndaguhaye imodoka iyi ngoro igeze kubakwa murabona ko tuzoja turasubiramo ariko yakoze ikintu kininiya kizomara Yesu agitevye tuzomurindirira hanyene nitwibaza ko rero tuzosura kubaka iyi ngoro hama rero niho yagira yumva nawe ati nanje ngomba gukora ikintu imodoka yaciye atanga ikintu cyose azana ngaha batwigishije byinshi reka natwe tusenge kutubandanye kugira ngo ibikorwa by'Imana bibandanye neza nizo zose bigende neza Imana nibahezagire sabe namusabe Shadraka senga Imana Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane ibikorwa byawe by'igitangaza ukoreye ishengero mwami urakoze uri Imana isezerana igashitsa turagushimiye mwami Imana uyu munsi mukuru urakoze ibyo twari twagusavye mwami kubidukoreye tukaba dusozereye mwami Imana ikikorwa amahoro urakoze mwami uri umwungere mwiza uri nyene ishengero urakoze Mana ntuzokwigereka kuduserukako uzokwamuduhagararira nk'uko wasezeranye urakoze Mana nubihererwa icubahiro none rero ibisigaye mwami Yesu turabizi kuzobana n'ishengero ryawe kuko ivyo uvuga n'ivy'ukuri Mana uherekeze mwami aba bantu bose babaye hano kandi ubibahezagirire bagwanye intambara ikomeye batsinze shetane Mana ubaherekeze abaja mu buraruko abaja mu burengero abaja mu buseruko abagenda mu manuko gose amen eka ibice byose mwamujane nabo turuguruje inzira mu izina rya Yesu ya masanganya turayabohesheje iyindi mitego y'abadayimoni yose turayifashe mbiri mu izina rya Yesu umuriro w'Imana witangira imbere ya bene data abagiye n'imiduga minini na mitoya bose bahe gushika amahoro abazogenda mu mahanga bazogenda n'indege uzobashikana amahoro urakoze mwami urakoze Mana urakoze kuzoshaka kuduhezagira urakoze kuzohezagira igihugu cacu urakoze kuzohezagira abarongozi waduhaye ubwiza bw'Imana uzoshaka kuyerekanira muri wese ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye amen ugenda amahoro gira twosaba abashitsi bagaca ngaha aha niho horoshe sa hariho amatangazo ubwa mbere turasavye imbabazi abatashoboye kuririmba mutubabarire umwanya wabaye muto hanyuma hariho wataye amafaranga
hajya ku miduga ejo, hari uwataye amafaranga hajya ku miduga ejo, aze kuza ayavuga uko angana tuyamuhe. Turasabye kandi urwaruka rwose ruce rutora intebe ahantu hose hari sheze.